Tukaba rero tugeze mu mwanya mwiza uko tuyaga ku majambo y'Imana. Mukaba rero muri kumwe na Jackson Nkeshimana. Reka mbanze ndakubaza ikibazo, mbega ubuzima bwawe bumeze gute? Mbega nturigera usezeranira umuntu ikintu ugasanga ntabwo wagishikije nkuko wari wakimusezeraniye? Umwana w'umuntu rero aratandukanye n'Imana. Umwana w'umuntu usanga asezerana, umwana w'umuntu usanga adashitsa, umwana w'umuntu usanga agira nabi, umwana w'umuntu usanga atameze neza nkuko Imana iri. Kenshi warizeye abantu ntibigeze babigira neza nkuko wavyifuza. Warizeye umuntu umubwira ivyawe mu gishingo cuko yo guhanura canke yo bigira ko neza, ariko urazi ko yahavuye akwararaza, yahavuye abibwira abandi bantu, yahavuye abigira binini cyane. Wari wagerageje kumubwira ibanga ryawe birakomera cyane, biraba nabi cyane, ariko ngira nkubwire ubwiza bw'Imana. Vuga uti amen. Ubwiza bw'Imana, Imana ni nziza cyane, kandi uko imeze iratandukanye n'uko abantu benshi bakunze kuyivuga. Abantu benshi bayibona nk'uko Imana ari umupapa umwe ameze nka papa wawe. Urazi kumbure, sindabizi, kumbure papa wawe araburirwa cyane, canke papa wawe yakubita mama wawe cyane, kumbure papa wawe atahabwije gose, kumbure papa wawe waramweretse ivyo ukeneye ntiyagira na kimwe bikubwira ko, kumbure papa wawe yarigeze kuguturira, yarigeze kugufungisha, yarigeze kugukubita. Rero abantu bakagereranya Imana na papa wawe, bakagerageza kuyigira nkuko papa wawe ameze, ariko Imana nimeze nka papa wawe, nta nubwo imeze nka sogokuru wawe, nta nubwo imeze nk'umukuru umutumba waho uba, nta nubwo imeze nanaka, ariko ni Imana ihoraho. Jehova Jire, Jehova Nisi, Jehova Shama, Jehova El Shaddai. Iyo ni Imana ivuga ati ndiho, niko yitwa. Rero ni nziza cyane kurusha uko uvyiyumvira. Benshi rero bazire ko Imana imeze nk'umupapa umwe rero afise ubwanwa bwinshi, kumbure canke yambara igikanzu cera kimeze neza, naho coba kiyagayaga gose kitagira n'akantu k'ubucafu na gatonya, maze mugabo ikaba ifise inkoni. Ugize icyo ukora kibi gakubitako, canke ugize ikintu na kimwe kitameze nk'uko igomba ikaje gukura mu murongo igagutera hirya. Suko Imana imeze. Ni Imana nziza kandi dukunda kandi tubabaye, kandi igomba ko tuguma hafi yayo. Iratwiyegereza, yamigomba ko tuba hafi yahiri, nayo ikagomba ko iguma hafi yacu. Ngo nimwaguma muri jewe, amajambo yanje akaguma muri mwebwe, nimusabe icyo mugomba cyose kizobabera kuno. Urazi ko igihe wagira ingorane wagiye kwiganira ivyawe naka, kandi igihe wari kuraba imiganira yaciye yifatira telefone, atangura kwitaba amatelefone, atangura gusoma ama message, atangura kurungika ama message, uri kuramwiganira ivyawe. Biratandukanye n'Imana ndiko nkubwira. Ni Imana itandukanye n'ivyo vyose ndiko ndakubwira. Uyihamagaye ivuga ati ni mumpamagare, mpamagara ndakwitaba, ndakwereka ivyikinze, ivyo amaso yawe atari bwabone, n'ivyo amatwi yawe atari bwumve. Kumbure warigeze kwegera umuntu, uragerageza kumuyegereza cyane, mugabo we aguma kwiruka guhunga. Ukakama wamutelefone, ukama wamwegereye, ukaba wamugendeye, mugabo nawe ukabona umenga ntabikeneye, umenga ntabishaka,
n'umuntu wo, ariko Imana suko. Umwegereye niko nawe akwegera. Ukubise intambuko imwe, we akubita intambuko 99 kugira ngo za ntambuko 100 zikwire. Ni Imana imeze neza, itandukanye nuko na kwa kundi wigeze kuvyumva. Hari abantu bakwiza amakuru mabi cyane ku Mana. Wagwaye bakaca bakubwira ati ni Imana yagukubise inkoni kubera ejo tari wa, canke hirya ejo wari wa. Ubuze ibifungurwa baca baronkera akajyo ko kuvuga amajambo. Wagira ivyago rero ni hatari, bakuzanira imirongo yo muri Bibiliya ati ni wihane kandi usubire wihane. Ariko Imana ndiko ndakubwira si igira neza kandi iragororotse kandi irakwitayeho, kandi yitayeho n'ivyawe, kandi yitayeho n'abawe, kandi yitayeho na ya maproje yawe ya yandi wayishira imbere. Nimeze nk'uko abandi bantu bavuga. Hari abantu bamenyereye kumbure, uzi Uburundi ni igihugu novuga ngo carutse vuba. Nuvuga ko mu myaka ya hafi cyane niho abarundi baheruka kuva mu kuraguza. Ni imyaka ya hafi cyane. N'ubu hari abantu bakiri mu bujiji canke mu bujuju bwo kuraguza. Uko kiranga kumbure yakubwira, canke uko mupfumu yahora kubwira, canke bya bisigo sinzi ngene bavyita ngo namba n'abatama, namba abasaza, namba ari abavyeyi sinzi ngene bavyita. Uko byavuga niko abantu benshi bagomba ko n'Imana ivuga nk'uko, kugeza abantu basigaye bakoresha abakozi b'Imana ati mbwira ivyanje. Kubera wowe ugomba ko Imana iba nk'uko wewe ugomba, ariko Imana imeze nk'uko iri, maze wewe ukayikurikira ukagenda mu murongo wayo. Uti Jack, nivyo uriko uratubwira amajambo y'Imana, ariko nturasoma ijambo. Yes, ndarisoma ntaco. Reka dusome igitabo ca Zaburi 86 ku murongo wa 15. Zaburi igice ca 86 ku murongo wa 15. Ati ariko wewe mwami uri Imana yuzuye imbabazi. Y'abarundi bari ati amen. Reka ndabisubiremo. Ariko wewe mwami uri Imana yuzuye imbabazi, uri nyabuntu, uteba kuraka, ugira ikigongo cyinshi n'ukuri kwinshi. Uti wasomye he? Ni muri Zaburi igice ca 86 ku murongo wa 15. Atariko wewe mwami uri Imana yuzuye imbabazi. Yuzuye iki? Imbabazi. Uri nyabuntu, ifisiki ubuntu, uteba kuraka, ifisiki guteba kuraka, ugira ikigongwe, igira ikigongo, kandi cyinshi n'ukuri kwinshi. Ariko we ntabwo wuzuye imbabazi, urabizi. Uritayeho ivyawe gusa, nta mbabazi ushaka kugirira uwundi, kandi uravyumva nawe, kandi tuvuganye ukuri. Ufise ikijumu kimwe mu nzu, naho harengana abakene 88 canke 100, ubabwira ati ana iyi ni kire yanje, nta mbabazi zirimo. Aho ni mbabazi mu rwego rw'ikigongwe. Ariko tugiye kandi mu zindi mbabazi, wa wundi yakwiciye ntabwo wigeze umuharira, wabivuze ku muntu wakubera babashize hamwe wa munsi, ariko mu mutima wawe agahinda karuzuye,
kandi uko uvyibutse kose wamurira, kandi uko uvyibutse kose wamubivuga ko ikintu, kandi uko uvyibutse kose wamugira icyo bivuze ko, kandi wamuronka mbere n'itiro wamuribura, kubera imbabazi zaranse kwinjira, kuko utazi guharira. Ariko Imana nkubwira ni Imana y'inyembabazi. Urazi ivyo wakoze wowe urabizi, kandi ivyo wakoze na pastori wawe ntabyazi, kandi ivyo wakoze kumbure n'uwo mubakanya ashaka kuba atabizi. Ariko igihe wamusaba imbabazi buriya yaraguhariye. Ingorane wagize nuko kenshi udakunze kuyisaba imbabazi. Cyagihe wigeze gukosha wavuye wibaza ngo kubera ari vya kera ngo Imana yaravyibagiye, mugabo ntiwasavye imbabazi. Ni nyembabazi nuyegere, ifise imbabazi nyinshi cyane kandi zuzuye, kandi novuga ni icuma birimwo canke igikoresho birimwo canke isaho byo babirimo harimo imbabazi ziracuzuye, kandi akuyemo zimwe hasigaramo izindi zikasura kandi kuzura. Ni nyembabazi idasanzwe. Cyaha wakora warababajwe n'ingene wagikoze, mugabo ntabwo wihanye, kuko ntiwashoboye kumenya neza ko Imana ari Imana y'inyembabazi. Ariko Imana ni inyembabazi, irusha imbabazi wa wundi wigeze kujiwe ugiye kumusaba imbabazi acaja kuzana umupanga. Umukozi w'Imana umwe niwe yadushingiye intahe, yigeze kuba ari umurozi, maze aroga nyinabo. Amaze gukizwa aja kwihana kwa inarume, ati nagoma ndagusaba imbabazi kuko buriya mama muto ariwe mushiki wawe nije namwishe. Wa mwinarume ati eyo pole sana, aca yinjira mu cyumba kumba agiye kuzana umupanga, aza yiruka caramutema, mugabo Imana ishimwe ko atapfuye, yaratweretse inkovu. Izo si imbabazi. Umwana w'umuntu umukoreye ikitameze neza, ubwo nyine umutima urahinduka, kandi nubwo umusaba imbabazi si kenshi umwana w'umuntu atanga imbabazi. Ariko Imana yacu ni Imana itanga imbabazi kandi iteba kuraka. Vuga ati bwa bundi Imana ni nziza. Imana yacu ni Imana nziza kandi itandukanye na za mana bikorera zimbaho. Izo zozo natwe turazirusha, kuko ntizivuga twe turavuga, nizibona twe turabona, nizihema twe turahema, nizumva twe turumva. Imana yacu rero iratandukanye nuko abantu babona kumenga n'umutamu umwe aguma jinyitse ashavuye gose. Abaje kwa Yobu nuko atariho narindi kumbure nari kubabaza ibibazo bitandukanye. Mugihe batangiye kwagiriza Yobu ko ari ibyaha byatumye agira ibyago byinshi, uwundi azokubwira ati nugwara banza usuzume mu mpwemuko atacyaha woba wakoze, ibyawe byononekaye bigasha canke imvura ikahitana ibintu canke bikagenda ukuntu n'ukundi. Ati urasuzuma neza, ubwo we nushobora kuba urabe ko atacyaha wakoze. Ni Imana igira neza, kandi kugira neza kwayo ntikugira igipimo. Nushobora kuvuga ngo bipimwa uku, oya. Kandi ushobora kuvuga ngo Imana ngo uyipima ngo ndabe ngo imeze gute, ngo ingana gute, ngo ireha gute ubuvyiwe bwayo. Nushobora kubimenya ko ni Imana irusha uko umuntu yovyumva. Undi mu papa yari umunyavyaha kandi yaravyemera ko uko yakoze ivyaha kandi bimwe amaze gukizwa no yasenza abwira Imana ati Imana aturi Imana kweri, ati ivyaha nagukoreye iyo agira umuntu abinkorera jewe mwene naka, ati Simana aramuhari, ati ko byari byinshi cyane. Iyumvire Yesu ku musaraba
ari ku musaraba abambanywe n'ibisuma bibiri, kimwe giti ariko yita umwami. Sasa si ujitoa hapo, niho kwikura kuri uwo musaraba natukadukurako. Uyo yari uwa mbere. Uwa kabiri ati atipuye, ati twe nituzi, we nuzi ivyo twakoze ko ari byinshi cyane bibi, ahubwo asaba Yesu imbabazi. Yaratawe n'umusuma ari ku musaraba, ariko arabona ibiriko biraba byose, ariko abaye uwa mbere gusaba imbabazi. Abari ngaho bazungutse ngaho nta n'umuntu n'umwe yasavye imbabazi, n'abamukubise nta n'umwe yasavye imbabazi, n'abari bahari barorera nta n'umwe yasavye imbabazi. Mugabe igisuma kibi cyambere gitahura imbabazi z'Imana, kibi cyambere gusaba Imana imbabazi, kandi Yesu ari ku musaraba yakubiswe. Uyumvira izo mbabazi, sinzi kuvyumva. Ari ku musaraba, ubwa mbere yahemukiwe na Yuda, ubwa kabiri abantu bamuhemukiye nta n'umwe yanamuvugiye wanashaka. Na Petero yari yagerageje guca ugutwi, abonye Yesu yagusubije ko Petero ati sasa sisi twe turamuvugira none heraba nawe aciyasubira kandi kubagirira neza. Urabona izi mbabazi, Yesu n'umunyembabazi zidasanzwe. Umuntu yaraje kumufata kugira ngo amwice, Petero amukasa ugutwi, Yesu afashe kwa gutwi aragusubije ko. Kandi ubundi bwo Petero umenga niwe yategezwa kuca avugirwa, umenga Yesu yari kucaho inkomezi Petero, cya gisuciwe canke ya nkota y'ikaba nini ikabakatagura bose, Yesu bakaba baramuretse. Ariko imbabazi za Yesu, yafashe kwa gutwi Petero yaca agusubiza kuri wa musirikare. Ba basirikare nabo nibatahura, nibanagira n'ubwenge bwinshi, biyumvira ati uyu muntu ashobora gusubizaho gutwi kwavuyeko, mbega tuko tumukurikirana kwiki? Kandi urazi ko banamubajije ati ni we Yesu, abaca bagwa hasi. Ivyo ntibanavyiyumvirako, ariko uraba imbabazi za Yesu. Baramufata bamucuranguza hirya no hino, baramukubagura, baramukubita, bamumerera nabi kujya kuntu kose ubizi wabisomye mu ijambo ry'Imana. Ageze ku musaraba, Yesu yakubiswe, yacumiswe, byabaye nabi. Bamwe barira, abandi bigirisha, abandi bamutwenga, abandi bimeze ukuna kuriya. Ba Petero urazi ko bari bamaze guhunga ati uyu muntu turamuvugira none raba nawe aho bamubaza ati we nawe wamwari kumwe, ati sinari kumwe nawe, nta nubwo ndamuzi. Aho abantu baguhunze bose, aho byabaye nabi cyane gose, Yesu ari ku musaraba agira cikane. Umusuma karuhariwe, babambye kubw'ubusuma bwiwe bwa karuhariwe. Iyumvire, agasaba Yesu imbabazi. Sinzi kuvyumva. Iyumvire wewe, mugabo ntibishike aho ugera nk'iyo hose, uri mu ngorane ikomeye cyane. Umuntu akaza gusaba service, uyo musuma yarasabye service ati nukuri umbabarire. Yesu nawe cyambwiye ati ndakubwije ukuri, uno musi tuzaza kuba turi kumwe muri paradiso. Amen. Sinzi ko wumva imbabazi z'Imana ingene zimeze. Imana nimeze nk'uko amaze iminsi bakubwira sha, nimeze nk'uko wari umaze iminsi uvyiyumvira, kubera hirya yeje utariye ukaca wibaza ngo Imana irakwanka, ukaca wibaza ngo icyo mupfa n'Imana. Ntacyo mupfa, ni nyembabazi zikomeye kandi zirusha uko umuntu yozumva, kandi zirusha uko umuntu yozitahura. Yesu yarahariye umusuma ku musaraba, nawe ari mu ngorane yakubiswe bime. Iyumvire wowe umuntu aje gusaba service umeze nabi, uremvye, uri kuraniha, kumva urwaye, amaserumu arimwo, canke uheje kugira accident uri kuravirirana, umuntu akacaza kugusaba service. Hariho n'abantu akazi shavu ushobora no kucuna mukubita ni kofi. Turabona ivyo uri kurambwira ni ngorane sanzwe nifitiye.
uriko uravirirana amaraso hejeje kugira accident nawe akacaza gusaba service ati urashaka kumpa nimero za naka cyangwa urashaka kumpa amayinite nani cyangwa ati nagira ndagutumesha urumva ndabona ko ugwaye umerewe nabi mugabo nagomba ndagutume iyo uza kuja mu bitaro abaganga uza kubona uzo kubambariza ati mbega no n'umuntu umutwe uri kuramujya mu ruhande rumwe yo vyifatamo gute nawe uri kuravirirana uri kuraboroga ni wiyishure wewe ubwawe wo vyifatamo gute wo vyifatamo gute dufate kandi aje gusaba imbabazi y'ibintu kubure mwagiraniye ko ingorane uri kuravirirana uraziko Yesu yarageze ahantu kumusaraba abambwe umuntu rero akaza kugusaba uri kuravirirana ati urumva rero ngo nagomba ko dusabana imbabazi urumva wa munsi rero nagomba n'ukuri imbabarire kujya kuntu byari ucumbye ati sha we ahubwo n'ikindi gihe no kuvuga ntushobora no kumubwira umuraba ikijisho gusa ati ahubwo ntu ariko Imana nkubwira ni nyembabazi kandi kuba wabona umenga Imana n'umuntu akaze afise ko muri amakondisiyo menshi ari abantu bashiraho amategeko kanaka Imana itazi amakondisiyo menshi cyane atugomba gusaba Imana imbabazi ubanza kugira gutya hano n'ahandi numvise babanza kuriha amahera ahandi numvise umuntu agomba kubonana n'umukozi w'Imana uriha amahera kuri kese hamukagenda kubonana n'umukozi w'Imana undi nawe ugomba kwa gusengera akabwira tubanze uzana amahera ngo yo kuja ku musozi sinzi ngene bavyita Yesu suko nta mahera yo kuja ku musozi agusaba ngo mutwaro bayabaye ngo rihaya ngo uyo mutwaro urakomeye cyane ubanza kuri haya Yesu ahari ariyumvira ndibaza kumbura ratwenga kumbure sinzi ngene abifata ati aba bantu nabarokoye ku buntu kandi nitanze ubwanje ariko kubera ikagakiza bagafata minenegwe nibaza urukundo rw'Imana ingene rungana ni rwinshi cyane imbabazi ziwe zirarenze uko umuntu yovyumva byatumye ivyawe ubigumiza mu mutima wawe biranka ko wegera n'umukozi w'Imana ngo wihane wibaza ati none ninagenda Imana iza kuvyakira gute gabaje erega igihe wabikora Imana yarabona irindiriye kuza gusaba imbabazi ahubwo waratevye ico cyaho kimaranye amezi n'amezi ico cyaho kimaranye imyaka n'iyindi kandi ni wigeze ucatura n'umunsi numwe ni wegere abakozi b'Imana wizeye uzi ko bari mwibanga ry'Imana vy'ukuri wature icyaha cyawe kirahava nta makondisiyo Imana ishiraho nibigusaba kuzuzanye buji wambara ikanzu yera usheho ni kumbure n'umukanda utukura canke usa n'umuhondo oya nta makondisiyo namwe n'amaraso ya Yesu gusa nuko wemera kuri umunyavyaha maze ugaca bugufi maze ugasaba imbabazi nawe ari ready ariteguye cyane kuguharira imbabazi ziwe n'umusesekara utagira uko ovugwa iyumvire nawe dufatiye kuri ako karorero konyene kuwo musuma umusamariyakazi yarafise abagabo 5 avuganye na Yesu mu ncamake yari ndaya amaze kuvugana na Yesu nubwo yamubwiye ivyiwe ntiyamuciriye kwiteka canke amucira urubanza ati rero ahubwo mva impande ahubwo wa mugore yavuye aja mu gisagara kuzana abandi bantu kugira ngo babone Yesu uwundi nawe bafashe asambanye
abana b'abantu rero ikintu cya mbere kiza mu mitwe yabo no mu mitima yabo ni uguca imanza. Usihukumu usije ukahukumiwa. Abantu rero bazi guca imanza kandi bazi kumviriza neza cyane ikibi cyabaye ku muntu. Uzi ko bya bindi byakubaye ko bibi ko byashitse hose kugeza na hariya muri ya ntara yayindi, n'ibijumbura byarashitse no mu Kayanza byarashitse, ariko ibyiza wakoze ntibyigeze birenga no ku rupangu iwawe, byagarukiye mu nzu iwawe gusa, nta wundi muntu yabimenye. Ibyiza abantu ntibabivuga, mugabo ibyo bocira ku imanza biraba byinshi cyane. Ariko Imana suko ni inyembabazi. Iyumvira ingene Yesu, Imana yemeye gutanga Yesu umwana wayo w'ikinege, iramutanga kugira ngo igucungure wewe, incungure jewe, turonge imbabazi za gusa ataco turinze gutanga. Nta marera uriha kuri kese, nta n'ikintu na kimwe urinda gusabwa, ariko ugaharirwa ku buntu. Imana ni nziza. Iyo aba wari ufise utuyinite no gusavye wandikira abantu bashoka benshi, wandikira ati uzi ko Imana ari nziza. Haleluya. Andika ati Imana ni nziza. No kuja gusenga ntukijya gusenga. Kweri kutinya ngo Imana ihavi kubonerayo. Imana isanzwe ikuzi kandi yarabibonye bya bindi byose uko wabikoze. Kwa kundi kose wibajije ko Imana itakubona, mugabo yarakubonye. Rero ni nziza cyane ku buryo utotinya kuyegera ngo uyibwire ibyawe. Naho byabaye kwa kundi, za ngorane zakushitse ko kwa kundi suko yakwanse, ivyo biri mu bwiza bwayo. Umugore bafashe asambana bamuzana kuri Yesu, abantu bagomba nyene ko bamutakwa amabuye, bamutera amabuye ko niyo yari amategeko yabo. Ariko baratangaye, Yesu yandikira hasi, nawe uzi ivyo yariko arandika. Kumbure yariko arandika ivy'umwumwe, ati wowe uraroga, wowe uriba, wowe aho gusambana kurusha uyu mugore wowe. Kandi abamuzanye ahanini bari abantu b'abagabo, mugabo umugabo yakoranye ico cyaha n'uwo mugore ntibamufashe, mugabo bafashe umugore wenyene. Umumu aracomoka, umumu aragenda, umumu arigira. Yesu asigara ari kumwe na wa mugore. Yesu amubwira ati icyaha cyawe kirahariwe, genda ntuzusubire. Byari bitangaje cyane. Bo bari bazi ko Yesu acamufata, ahubwo acavuga ati nimukubite kwa mabuye emwe, musigaze emwe ari nkifu ubunywenywe. Ariko Yesu imbabazi ziwe zarabatangaje, n'ubu abantu ntibavyumva. Kugeza uno munsi hari abantu benshi batazi imbabazi za Yesu. Nutinye rero kumwegera ngo umubwire ibyawe byose uko byakabaye kose, kandi umwinginge gose, kuko n'Imana iteba kuraka nk'uko twabisomye ngaha mu ijambo ry'Imana. Nubwo byabaye kuriya, kandi yiraka koko, yidateba kuraka no gupfa warapfuye, ko kijya cyaha wakoze ni grave. Ariko kuko yatevye kuraka kugira ngo uno munsi wumve rino jambo, kandi nutihana uno munsi, kumbure kwa guteba kuraka kw'Imana kuzoshikaho hashikigwaho guteba gushikigwaho kuraka. Rero bihave bimera nabi. Ariko Imana ni nziza, Imana imeze neza. Ndagomba ahuri nimushobora gufukama upfukame, nimushobora kwifata mu gikiriza gusa, kurashobora kuri muri mu muduga, muri bus cyangwa mu voiture,
cyangwa uri kwikinga, cyangwa uri kwimoto, cyangwa uri ahantu muri benshi uri kurakubura mu rusengero muri no mwanya, cyangwa uri kurakora utwogwa to muhira, cyangwa uri muri douche, ufate mu gikiriza aho uri hose. Uri mu nzu ahantu ushobora gupfukama, upfukame ndagusengere. Imana iguharire. Maze uce urondera umukozi w'Imana. Wumva mu mutima ko bimeze neza. Umwaturira icyaha cyawe. Maze aguha impanuro. Reka dusenge. Ariko imbere yo gusenga ndagomba kusubiramo no majambo ati Mwami Yesu, ndazi ko nkunda cyane kandi ndazi ko mbabaye cyane. Ivyambaye ko ni byinshi cyane, ivyo nagukoreye ni bibi, ni byinshi cyane. Ndagusaba ko womparira, unyeze n'amaraso yawe, icyaha canje gikugweho, ubuntu bwawe boneke kuri jewe, maze ntangure intango shasha. Ni mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri mwiza cyane kandi ugira neza cyane. Abana b'abantu benshi ntibabizi, nibazi ingene imbabazi zawe zimeze neza kandi zigororotse kandi ari nyinshi cyane. Ugirira neza bose kandi abakuwegereye urabiyegereza. Ewe Yesu, wavuze ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Rero abana bawe baraje iwawe kugira ngo baruhure, kugira ngo ingorane zabo zihere kuva no munsi. Mu izina rya Yesu ndagomba kubaharira ibyaha byabo byose, byibagiranwe, bifutwe, bihanagugwe, basubire kandi toto, bigende neza. Ewe Yesu, barigeze kubwira abantu ivyabo, ariko umwana w'umuntu ntabwo ari mwiza nk'uko uri mwiza. Eraba uyu mwene data yaragiye kubwira amajambo yiwe canke kwihana ku mukozi w'Imana canke kundi muntu, maze azabisanga hirya no hino byasohotse. Yarababaye mu mutima wiwe, bimutuma yumva umenga ko atazosubira kandi kwihana. Ariko Yesu ndagomba kumuharira, umuhe akanya keza ko guca bugufi imbere yawe kugira ngo yihane, kugira ngo yature icyaha ciwe. Ndizeye kugiye kubikora Yesu, ndizeye kugiye kwigaragaza nk'Imana, ndizeye ko nazangorane yarasanzwe afise zose zikiye zihera, kuko uri Imana ishoboye. Ewe Yesu, uri Imana ihambaye. Ndagushimira ko wamukora ivyiza, kandi ko abantu benshi banyandikira abandi bakanerefona ko imitwaro wabishuye, imitwaro twasengeye ko yayishuye, kuko uri Imana yishura amasengesho, kuko uri Imana idasanzwe. Uri Imana ivuga, uri Imana ibona, uri Imana yumva, itandukanye n'ibigirwamana vyose. Yesu, ndazi ko uza gukora ikintu gishasha kuri uno munsi. Ni mu izina ryawe gera Yesu, amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana, mugomba ko tubasengera. Murashobora kuduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 cyangwa 75 57 14 29 75 57 14 29.